Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Ubu munsi twagomba twongere tuyage ivyerekeye ububasha bwa Yesu Kristo bwabonekeye mu bitangaza vyinshi yakoze. Benshi aho kumwizera barushirijeho kumwanka kugeza naho babona yuko akwiye gupfa. Yesu yarazi yuko bazomwica, ariko ntivyamuteye ubwoba kuko yarazi kandi ko azozuka akazobaho ibihe bidashira. Reka rero ubu tubanze turabe ingene Yesu yabwiye abigishwa biwe ibyo gupfa kwiwe hamwe no kuzuka kwiwe. Aha bukaba bwabaye ubwa mbere ababwira ivy'urupfu rwiwe no kuzuka kwiwe. Hari hasigaye nk'amezi 3 ngo abambwe. Kubera iki yatebeje kubibamenyesha? Biboneka yuko umengo ntibari biteguriye kumva iyo nkuru. Yesu yavuze gatanu kose yuko agiye kuja Yerusalemu gupfa, nk'uko tubibona muri ubwo butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 17 umurongo wa 2 yarabivuze. Hanyuma kuwa 22 na 23 mu gihimba ca 20 umurongo wa 18 n'uwa 19, eka mbere no mu gihimba ca 20 umurongo wa 28. Biraboneka rero yuko umengo abigishwa biwe ntibari biteguye kumva iyo nkuru, ariko harinze hageraho azuka batarigera batahura uburemere bw'iryo jambo yababariye. Ku murongo wa 21 mu gihimba ca 16 havuga ngo kuva ubwo Yesu atangura guserurira abigishwa biwe ko akwiye kuzoja i Yerusalemu no kuzobabazwa uburyo bwinshi, ababazwa n'abashingantahe, abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe, no kuzokwicwa no kuzozugwa ku munsi ugira 3. Ivyo nivyo Yesu yatumenyesheje wewe nanje nshuti yanje. Ubu rero nibwo butumwa bwiza. Yesu Kristo yapfuye kubw'ivyaha vyacu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ko yabambwe hanyuma akazuka mu bapfuye. Uyu munsi ni muzima. Utegerezwa rero mugenzi kumenya uwo Yesu wariwe n'ico yagukoreye. Ivyo bibiri urabikeneye, hanyuma uca uvyakira mu kwizera niho uzokizwa. Ivyo vyatanguye kumenyeshwa na Yesu aho yabibwira Nikodemo Yesu agitangura gukora igikorwa ciwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 3 duhereye ku murongo wa 1 kugeza 16. Umurongo wa 22 rero wo muri bwa butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 16 haravuga ngo Petero aramwihererana atangura kumwamira ati, ntibikabe mwami wanje, ntibizokubeko namba. Mu ncamake urumva yuko Petero yavuze ati uri Mesiya, uri umwana w'Imana nzima, niko yari yabivuze kare. Rero ntuwo kubambwa. Urabona intumwa za Yesu ntizashobora kwibaza yuko Yesu yoshobora kubambwa. Turabe rero ku murongo wa 23 uko havuga. Uwo ni Yesu ahindukirira Petero ati, herera inyuma yanje Satani, uri kinsitaza, kuko ivy'Imana atari vyo ubabaye ivy'abantu. Ubutumwa bwiza rero buvuga yuko Yesu yapfuye ku musaraba kubw'ivyaha vyacu, agahambwa hanyuma akazuka. Ico gutuma guhakana ivyo vyose kivuye kuri wa mugwanizi. Eka n'ico gihe Petero ariko aragomba kuvyanka vyari bivuye kuri Satani.
urupfu rwiwe nirwo rwadukijije mwene data. Mu nyuma rero Petero nyene yahavuye avyandika nk'uko tubibona mu ikete ryiwe rya mbere yanditse igihimba ca kabiri umurongo wa 24 avuga ati, ubwiwe yikoreye ibyaha vyacu mu mubiri wiwe abambwe ku giti, kugira ngo dupfuye ku vyaha tubeho ku kugororoka, inguma ziwe nizo zadukijije. Haleluya! Urumva yuko bitangaje cane ukuntu Petero yahapfuye ahingurwa agahinduka. Yesu yabwiye Petero ati, herera inyuma yanje Satani. Wibaze nawe iryo jambo nyene rikomeye. Tubona Petero wa wundi yavuga arongowe na mpwemu w'Imana ati Yesu n'umwana w'Imana nzima. Uwo Petero nyene niwe mu nyuma yahavuye areka Satani aramuhenda. Ku murongo wa 24 havuga ngo, buno Yesu abwira abigishwa biwe ati, umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Abantu bavuga kwisha umurongo bati kwiyanka nuguheba ivyo kurya canke ibindi bijanye n'ubutunzi. Nivyo navyo birimwo, ariko ubwa mbere ukwiye kumva yuko ukwiye kwiheba wewe nyene ubwawe ukitanga. Ivyo nivyo bikomeye, niho ibyawe bica biheza bigakurikira. Kwiyanka rero nuguha Kristo ikibanza ca mbere mu kubaho kwawe, maze ivya kameremere navyo bikagabanuka. Ngo yikorere umusaraba wiwe ankurikire, iryo niryo jambo Yesu yongeyeko. Ntidusabwa kwikorera umusaraba wa Kristo, igiti c'umusaraba, oya, ariko ngo wikorere umusaraba wawe uheze umukurikire. Erega nshuti yanje, hariho umusaraba wawe n'umusaraba wanje, asangwa rero twiteguye gukurikira Kristo. Nuwo musaraba wanje ntegerezwa kwikorera, nawe ukikorera umusaraba wawe, tugaheza tukamukurikira. Turabe ku murongo wa 25 kugeza ku wa 27 uko havuga ngo, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose ahevye ubugingo bwiwe? Canke umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azohava aza afise ubwiza bwa se, azananye n'abamarayika biwe, niho azoca yishura umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Umuntu atemeye guheba ivyo vyose vyomubuza kuba umwigishwa wa Kristo, bitebe bitebuke azohomba ubugingo budashira. Ku rundi ruhande naho twumva yuko ijambo ry'Imana rivuga yuko Kristo umunsi yagarutse, umuntu wese azoronka impera imukwiye, izobikwiranye n'ivyo wakoze. Umurongo wa 28 haravuga ngo, ndababwira ukuri, muri aba bahagaze hano harimwo bamwe batazobona urupfu gushitsaho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe. Uwo murongo ufise ikibanza kinini mu gihimba gikurikira ca 17 hamwe havuga ivyo kugayangana kwa Yesu Kristo. Twinjire rero muri ico gihimba ca 17 co muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Muri iki gihimba tubona ibindi bitangaza Yesu yakoze, n'ingene abigishwa bamwe bamwe bananiwe n'ukwizera neza ivyo babonye kandi bumvise. Turabe ingene Yesu yakayanganye. Ku mpera y'iki gihimba ca 16 duhejeje kumviriza, twabonye yuko umurongo wa 28 havuga ibijanye no gukayangana kwa Kristo. Uko gukayangana kwabayemwo ishusho y'ingene umwana w'umuntu azoza n'inganji yiwe mu bwami bwiwe. Woshobora kubaza uti, ubizi gute weho yuko muri uko gukayangana harimwo ishusho yo kugaruka kwiwe? Simoni Petero ni umwe mu babonetse muri uko gukayangana, kuko yari kumwe na Yesu kuri urya musozi. Mu ikete rero ryiwe rya kabiri yanditse, yaramenyesheje ivyo yahishuriwe kuri uko gukayangana kwa Kristo Yesu. Ni mu ikete rya kabiri
Petero yanditse mu gihimba ca mbere umurongo wa 16 kugeza kwa 18 avuga ati: kuko tutakurikiye imigani yaremwe n'akenge, hamwe twakubamenyesha ubushobozi bw'umwami wacu Yesu Kristo no kuzoza kwiwe, ariko nuko twiboneye n'amaso yacu icubahiro ciwe gihambaye, uko yahawe n'Imana Data wa twese ishimwe n'ubwiza, amwe ijwi rivuzwe n'ubwiza bukomeye cyane ryamushikako rikavuga riti: nguwo umwana wanje nkunda akampimbara. Iryo jwi twaryumvise rivuye mu ijuru, aho twari kumwe nawe kuri wa musozi wera. Iyo ni ntahe ya Petero. Ivyo Kristo yavuze rero vyashikijwe gute kubigishwa ba Yesu uwo munsi? Igihe Kristo yahabwa ishimwe n'ubwiza kuri urya musozi yakayanganiyeko, hariho abantu batatu mu bigishwa biwe. Abo ni Petero, Yakobo na Yohana. Uko gukayangana kabaye agace gato kerekana ishusho y'ubwami bwiwe, kandi Petero nawe yaravyanditse aravyemeza. Abanditse ubutumwa bwiza baravuze ivy'uko gukayangana. Yohana gusa niwe ataco yabivuzeko. Novuga yuko uko gukayangana kuterekana ubumana bwa Kristo, ahubwo uko gukayangana gushimikira ku vy'ubumana bwa Kristo. Uko gukayangana rero kurushiriza guha ivyizigiro abantu bamwizeye. Uko tubona ngaha umuntu akayangana, niko natwe tuzomera umunsi umwe, nitwaguma turi abana b'Imana. Mw'ikete rya mbere Yohana yanditse mu gihimba ca 3 umurongo wa 2 haravuga ngo: abo nkunda, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Isezerano ryo gusa na Yesu riri imbere y'umuntu wese. Umwami Yesu yabonetse muri ubwo bwiza imbere y'uko apfa akazuka, kandi iyo niyo shusho duhawe natwe uyu munsi, inshuti yanje, muri uwo murongo. Mu butumwa bwanditswe na Luka niho abivuga idonido kurusha abandi bavyanditse nka Matayo na Mariko. Luka niwe yerekana neza ivy'iyo shusho y'umuntu. Turabe umurongo wa mbere rero n'uwa kabiri muri ico gihimba ca 17 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Iminsi 6 iheze, Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, akayanganira imbere yabo. Mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera derere nk'umuco. Mu maso yiwe haka nk'izuba, niko ijambo ryiwe ritubwiye. Izuba ryakayanganye riva muri we, umuco udasanzwe uraboneka. Ntiwava hanze ngo mukayanganire ko, ariko wava muri we. Ndibaza ko uwo muco ari umwe washika kuri Adamu na Eva bari mu itongo rya Edeni bataracumura. Hanyuma bamaze gucumura, baciye babona ko bambaye ubusa. Nukuvuga ko imbere yuko bacumura batari gusa. Ivyo bikwiye kutwereka yuko boba bari bambaye umuco w'Imana, nk'uwo Kristo nawe yarasanzwe yambaye ari mu ishusho y'umuntu, kuko ariho yabonetse ariko arakayangana. Iryo jambo gukayangana rirahambaye. Ni jambo risobanura ngo uguhingurwa, ukumeze kugahinduka. Ico rero ni gitangaza kubona nk'ikinyabwoya gihinduka ikinyugunyugu. Uko ni ku mubiri w'ubufafara, uwo mubiri w'intege nke uzohindurwa aho Yesu Kristo azozira. N'abazoba bakiriho, ijambo ry'Imana rivuga ko bazosa nawe. Ivyo ni ivyizigiro bikomeye dufise. Mukunzi wanje mwiza, uriko urakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, reka turabe ikivugwa mu gihimba ca 11 muri ubutumwa bwiza bwa Matayo umurongo wa 13 havuga ngo: maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Aho hantu Mose yaserukira ivyagezwe, Eliya nawe yaserukira abavugishwa n'Imana.
turazi ko Mose yari yarapfuye, Eliya nawe yari yarakuwe mu isi mu buryo bw'igitangaza mu kintu gisa n'inkingi y'umuriro. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka rero tubona yuko bariko baravugana iby'inzira y'umusaraba Yesu yari yiteguye gucamwo aho i Yerusalemu. Niho tubona muri Luka igihimba c'icenda umurongo wa 30-31 havuga ngo abagabo babiri bavugana nawe, yari Mose na Eliya, baboneka bafise ubwiza, bavuga ibyo kuzorengana kwiwe agira anonosore i Yerusalemu. Ibyagezwe n'abavugishwa n'Imana byabaye ibyabona byo gushingira intahe Yesu Kristo n'urupfu rwiwe. Umurongo wa 4 muri bwa butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igihimba ca 17 uravuga ngo Petero abwira Yesu ati, Mwami, bitubereye vyiza ko turi hano, niwabigomba ndashinga amahema 3 hano, rimwe rwawe, irindi rya Mose, irindi rya Eliya. Petero nawe iyo aronse icyo aherako, murazi ko atatangwa kuvuga, yama afise ivyo avuga, mbere kenshi akavuga n'ibitari byo, kugeza naho haza umunsi wa Pantekoti. Uwo munsi wo gukayangana kwa Yesu, Petero yavuze ibitari byo, esi yapfuma yihorera. Imana yigizayo n'ingoga ibya Petero yavuze, kuko wewe yarashize Mose na Eliya ku rugezo rumwe n'urwa Yesu Kristo. Yesu yavuze ati, Petero, wavuze ibyo utazi. Hari n'abandi kenshi bivugira ibyo batazi, bakavuga bikeya gusa biyumvira ko ari ukuri. Ese nabo iyo baba bopfuma binumira. Umurongo wa 5 uravuga ngo akivuga haje igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti, nguyu umwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve. Iryo ryari ijwi ry'Imana Data ashingira intahe Yesu Kristo umwana wiwe. Yesu niwe guhishurwa gukuru. Mose na Eliya n'abavugishwa n'Imana bari bafise vyinshi bitangaje bavuga bivuye ku Mana. Mu gitabo c'Abaheburayo igihimba ca mbere umurongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo mu bihe vyinshi mu buryo bwinshi Imana yavuganiye n'abasogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo. Muri iyi minsi y'iherezo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Uwo mwana niwe yaje mu isi nko guhishurwa gukuru Imana yahishuriye abantu. Hano rero niho tubona ijambo rikomeye rivuye kuri Data wo mw'ijuru ngo nguwu umwana wanje nkunda akampimbara nimumwumve. Hari aho urumva iryo jwi rivuye mw'ijuru rivuga yuko Imana ikunezerererwa nshuti yanje. Nanje ntajwi nk'iryo riranshikako, kandi nta n'uwundi riraza ko atari Kristo Yesu, we mwana w'Imana yavuze ati arampimbara. Jewe na wewe ntituzokwigera tubona Imana tudaciye muri Kristo Yesu mu buryo bwo kumwizera. Iyo twakiriye Kristo nk'umukiza, tuba tubaye abizera bemerwa n'Imana. Aho rero duca twemerwa n'Imana biciye muri uwo mwana wayo ayihimbara. Kuva ku murongo wa 6 kugeza ku 8 muri ico gihimba ca 17 mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo havuga ngo abigishwa bavyumvise bubama hasi baratinya cane. Yesu arabegera bakora kati, nimuve hasi ntimutinye. Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyene. Reka rero ndakubwire mukunzi wanje, hari icivugo cyo kubera gikuru mu buzima bwawe. Ni kimwe gusa kivuga ngo Yesu gusa. Uwo niwe yuzuye ububasha. Niryo zina ry'ubugingo kuri twebwe twese. Umurongo w'icenda uravuga ngo bariko baramanuka ico gisozi, Yesu arabihanikiriza ati, ntihagire umuntu mubwira ivyo mweretswe, gushitsaho umwana w'umuntu azozukira avuye mu bapfuye. None kubera iki
Yesu ababwira ngo barindire aho umwana w'umuntu azozukira kugira ngo bavuge ibyo bari baboneye kuri uwo musozi. Iyo nkuru itangaje kubera yuko ari ubutumwa bwiza buvuga Yesu uwo ari we, nta yindi mpamvu, ni ukubera yuko ari ubutumwa bwiza bwavuga Yesu Kristo uwo ari we. Ni umwagazi w'intama w'Imana utagira agatosi. Yaragezwe imyaka 3 ararama, ubu naho tumubona atanguye urugendo ruzomushikana ku musaraba aho azopfa kubw'ibyaha by'abari mu isi. Imana rero igomba umwagazi w'intama utagira agasembwa, ari we Yesu Kristo. N'uwo wenyene yabonetse akwiye gushobora gupfa kubw'ibyaha by'abari mu isi, kuko niwe atagira icyaha. Uwo mwana w'Imana yaboneka mu ishusho y'umuntu, agakayangana gutyo, niwe vyizigiro by'abana b'abantu. Ivyizigiro by'abantu ntibiri mu bumenyi bw'ubwenge bwo mu isi, oya namba. Ubwo n'uyuburose burahindagurika canke bugashira. Ubwo bumenyi bwo mu isi bwarananiwe guha amahoro abantu, ahubwo ubwo bumenyi bumaze kuba inkomoko y'ingorane, kugeza aho abantu babura uko babifata. Kristo niwe turonkeramwo amahoro, niwe mahoro yacu nshuti yanje. Uwo niwe vyizigiro vyacu. Mwene data, urabe neza yuko woba waramenye uwo Kristo. Umurongo w'10 uravuga ngo, abigishwa baramubaza bati, none n'igiki gituma abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Iryo naryo nyene ni ijambo rikomeye. Reka turabe inyishu Yesu yaritanzeko kuri uyu murongo wa 11. Havuga ngo, arabishura ati, Eliya azoza koko, aroranye vyose neza. Yesu rero yaravyemeje nk'uko vyari vyaravuzwe n'abavugishwa n'Imana Maraki. Turabe umurongo wa 12, naho haravuga ngo, ariko ndababwira yuko Eliya yamaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamugize uko bagomba kose. Uko ni ku mwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Aho niho benshi baciye bibaza vyinshi kuri Yohana Umubatizi. Mbega yoba ari we yari Eliya? Ico kibazo cabonetse mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 11. Ariko muri iki gihimba Yesu aragomba kwerekana yuko urupfu rwiwe rutatumwe nuko Yohana Umubatizi atari Eliya. Yagomba ntibashishikare bibaza yuko Eliya ari we yobanza kuza kugira ngo Kristo agaruke gushinga ubwami bwiwe hano ku isi. Yesu yavuze ati, hamwe bomwakira nk'umwami, Yohana yoba ari Eliya. Jewe sinomenya ingene ivyo vyoshoboka. Nagomba mvuge gusa yuko ijambo ry'Imana rivuga riti, uko ni ku mwana w'umuntu agira ababazwe nabo. Aha bubaye rero ubugira kabiri Yesu avuga ivy'ukubambwa kwiwe. Umurongo wa 13 uvuga ngo, buno abigishwa batahura yuko yababwiye Yohana Umubatizi. Uwo Yesu yari karavuga rero ivy'ukubabazwa kwiwe, yashishikaye no gukora ibitangaza. Reka turabe ivy'umuhungu yaragwaye intandara. Ibyo tubona bikoreka kuri uwo musozi ni ivyo mu bwami bwo mwijuru koko. Mbega none ishengero rya kino gihe riracakorerwamwo ibimenyetso n'ibitangaza by'ubwami bwa Kristo? Reka turabire hamwe ingene abandi bigishwa batari babonye ivyo gukayangana kwa Yesu Kristo bavyakiriye bazazaniwe. Kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16 muri ca gihimba ca 17 havuga ngo, bashikiriye ishengero, umuntu araza aramupfukamira ati, mwami, girira ikigongo umwana wanje, kuko agwaye intandara, arasinzikaye cane, kuko kenshi na kenshi agwa mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe, ariko vyabananiye kumukiza. Bishoboka yuko uwo mugwayi yari uwa mbere acumukuye cane kurusha abandi bantu bose bari bamaze kurengukanwa imbere ya Yesu. Abigishwa bobo vyari vyabananiye kumukiza,
uko niko ishengero umunsi rimeze. Muri iyi minsi abadayimoni benshi baruzuye, abantu benshi bitirirwa ubusazi bwinshi. Mbega none ishengero ryarananiwe kubera iki? Wibaza yuko habuze ubumenyi bwinshi mu barirongoye? Wibaza ko ari ukubura uburyo bwo gukora, canke ni ukubura amahera? Oya namba, ivyo vyose birahari, ariko si vyo vya mbere vyankenerwa mu ishengero. Uwo muntu yabibwiye Yesu neza ati, namuzaniye abigishwa bawe, ariko vyabananiye kumukiza. Nshuti yanje uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, reka Yesu akora ibitangaza aho uri mu buzima bwawe, mu muryango wawe, mu ishengero urimwo. Iyo Yesu akoze ibitangaza urabibona, kandi n'ivyananiranye we warabishobora, kuko ni nyene ububasha. Naho amashengero ya kino gihe yonanirwa, nk'uko tuzobibona mu cigwa gikurikira, ahari ibanga muri Kristo Yesu ni ukumwizera no guca bugufi ukemera kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Reka rero turangize dusenga Imana kugira ngo izodushoboze. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuri iki gikorwa kidasanzwe wakoresheje Yesu Kristo mu nyigisho ziwe, kandi agahishura uwo ari we n'ububasha bwiwe. Ndasengeye umuntu ariko arumviriza inyigisho za Bibiliya kugira ngo ahindurwe no kumwizera, yemere gucishwa bugufi no gukoreshwa nawe, hanyuma umuha ubugingo budashira, abone kubaho afise ivyizigiro. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi igaruke ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twrburundi@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.